Welcome again mwese mukunda ibiganiro bya Buja Hit TV. Isaac Classic kuri my see behind the camera. Ni baba nyene undi nyene ni CK Professional. Bana uno munsi nkuko mubibona turi ku kibuga c'indege. Twaje kwakira umumisha makuru ariko umupromoter w'umukobwa umwigeme novuga yuko ariko akora ibikora inka mu maze imisi mukurikirana kuri social medias DJ Fanny plus 257 uyu akora ibintu byinshi cyane muramenyereye turaza kuvugana na byinshi. Fanny ndabahi karibu kwanza mu gihugu cyabibarutse. Ndashimye cyane murakoze. Jakazo kanje kambere Fanny. Je ndikunda kuraba ama video ma interview agenda urakora muri Tanzania warufise teinture kuntu ariko no munsi muri mwe ngabagina look shasha byagenze gutwa bihinduye cyane. No bamenyesha yuko nzovuka ejo. Rero uyo mwana buca avuka abafise amaluka atandukanye. Happy birthday to you. Nani bagiye kuwish. Yeah, thank you murakoze cyane guys abakunzi ba Buja Hit. Ejo duhurire kuri CCF saa 12 z'umugoroba tunezegwe hamwe nari mazige ntari mu Burundi ndabakumbuye cyane turyoherwe dufungure twifotoze byose yeah. Fanny ugeze ku ntambwe nziza sana ariko shaka kumenya sponsor yo kuva mu Burundi gushika muri Tanzania ukukurinda wagukuye he Fanny? Kurinda ko ndashimiye team support DJ Fanny n'abantu 19 bamba hafi cyane bavuze nti Fanny hari ikintu tubona nga mu Burundi kibuze turabuze ibi nibi were turabona ko ukerebutse ubishoboye wobikora ndababwira ati sawa reka ndavyumvire nzobikorera ko hama ya novuga ko support nini yavuye kuri team support DJ Fanny ya na Honey Cream Asma support inze ya na ukoko fashion yeah. Urumva yuko waherekeje n'ama support menshi cyane ariko kubera ki ma interview agenda ugira muri Tanzania utabavuga sana abo bantu ni kubera yuko batabishaka canke ni kubera bagiye kundondera mu nyuma maze kubona akazi yo kageze niho bagiye kubona ati wawe umuntu twiye kumurondera tubona ivyo yakoze ni ibintu vyiza reka tumurondere niho baciye batangira kunyandikira barambwira Fanny ugize ibintu vyiza reka rero twe support kuvuga ngo na mafaranga bampaye oya umuntu gusa kumba hafi ndi mu mahanga kuzaranyandikira ambwira ati nabonye akazi kawe wari wambaye gutya ejo hindura woze wambare gutya uhindura gutya so iyo nivuga ko ari support ikomeye cyane kuko ubona ko umuntu akwitayeho yeah. Okay Fanny DJ Fanny uno musi waje mu Burundi la différence entre ya Tanzania n'u Burundi kuvyerekeye iterambere ry'umuziki n'umwuga wo kumenyesha makuru niri mu ncama ye baba we badusiga aha ni Dubai no kuri kwimana yani ico nabonye abatanzania barateye imbere cyane abatanzania baradicari cyo media baradi yani imagine umuririmbyi amenye gusa ko hari umumenyesha makuru yavuye mu Burundi yashyize muri Tanzania batanya kukwandikira wonyene utanabarondeye Ibana nyaje sister nimesikia matokeo ya Burundi so niko msanii kandi bagenda ugasanga umusanii nakuze umusanii mu Burundi twemera muko sanga yakwirondere muga mu Burundi nibaza yuko ivyo bintu bitabaho hari abaririmbyi bamwe babona yuko bahejeje nuko yo kumva ngo hariho media kanaka yaje tigira avuga ngo reka ndonde iyo ni opportunity ndonse reka ndamurondeye umuntu dukora ikiganiro ntivigera bibaho so abantu bavuga ko batanzania bo bazi marketing y'akazi kabo nico gituma bagerageza uburyo bwose yani atuma kureka kwagukunda atagukunda mugabuza akazi kiba katereka imbere okay ico kintu rero ni ikintu tubuze twanga mu Burundi ya wakoranye ama interview n'abantu batandukanye ba Alikiba ba Emet Suleiman bande nukuri ikintu ciza sana cyatumye gihinguva abandi bantu n'abamesha makuru bona ati gwabandi dusohoke kugira durondere abandi je akabazo kanje Fanny aho kari mbega abo baririmbye bo barakurondeye muri abo bose wakoranye ama interview abakurondeye ni bande yose no badondagura bose mugabo beshi barandondeye kuko jewe igikuru nagiye kwiga kuraba kungura ubumenyi bobo ko ari ikintu cyagikuru cyakiza kimbabaza ni kubona mu Burundi ata musi numwe habwira umuririmbyi mu Burundi atumirwa mu giteramo gikomeye nko muri Tanzania cyangwa hehe ngo agiye gukora concert mugatwebwe twiga tubazana mu Burundi imisi yose ndavuga ati none twe ingwane dufise ni nyabaki
konzi tuzi kuririmba ushaka kumva umuririmbyi uravye no muri Kenya umusoliste wa mbere wo muri Kenya n'umurundi muri Tanzania hose nasanze abavuza amakaraoke ni baerisha na barundi ndavuga ati none twebwe tubuzikire kaje ngende kuraba icyo kintu woba yo strategy bakorera ko kugira bashobore kumenyekana cyane aba natwe dukorera ko kugira tubazane mu batuzukware muri Tanzania yo ngiye mva nagiye mvuga ati ngiye kwiga gutemberera amaradiyo ndabuko bakora kugira ndabe ico no hindura naje ngahi wacu mu Burundi mugabo bamwe ngo maze kumva nashitse post gusa nagize Instagram yanje cyotanga kunyandikira kurondera nimero zanje so kumva rero umurimyi hari yose agenda nisuka nene siranagiye jenyene nagiye ntwaye mu videographer wanje mu cameraman wanje nibikoresho ndavuga ati umuntu ntamenya uko bigenda higiye woshika ukaronka uri mu karima yeah. Okay, akabanga kumbure utarigera uvugira imbere y'amakamera cyangwa imbere y'abamenyesha makuru cyangwa mu interviews umaze gutanga akabanga kumbure uvuga ati aka nakantu ntarigera mvuga hano na hamwe ariko nakuye muri Tanzania ntakabanga wivye muri Tanzania uzanye mu Burundi utarigera uvuga hano na hamwe kuva no musushitse ngaho akantu novuga ati nivyeyo nivye icari cyakazi nivye urukundo ko abatanzania urahura n'umuntu ukaza wumva akubwiye nti kakako ule kwa jana again mfise mu videographer wanje hama dushitseyo ndashika kuri hotel kumurondera bacambwa ati kakako ametoka urumva bamva bazi nyene ko abantu bose muvukana rero umva je bavuze kaka yako umva je nabengo n'umuntu nyene bamuvukana mu ndimwe kumbe umva wowe bafise system yo gukundana babona ko ari inshuti zo hafi cyo kintu ni kintu nakuyeyo tutari dufise nga mu Burundi nkabamimiriza abariko barankurikirana bose baciye kuri Buja Hit yuko bogerageza twiga urukundo dukundane kuko dukundanye tuzoshigikirana dushigikiranye akazi kacu kadoshika kure yeah. Okay, DJ Fanny dusozere ikiyago cyacu turarurana rushero cyari mu rugendo urakene gutaha kwiruruhuke utubazo tubiri twanyuma akazi kanje ka mbere biraboneka abavyeyi baragushikira sana mu vyukora Fanny ya ndashimye cyane papa na mama mwarabonye n'umunsi wo kugenda ko bamperekeje kandi ndiyo baguma bambaza bimeze gute n'ubu urabone ko papa yaje kuntegera nje ndashimye abavyeyi banje nuko babonye ingabiro nari mfite kuva nkiri muto nababwiye kuko kumenyesha amakuru ari ibintu nari mfite kuva nkiri muto paparazi ibisi nafata amakaseti yiwe y'indirimbo z'Imana nkashira muri amaradiyo yakera amakaseti nkiri codinga ijwi numve kwijwi ryanje rimeze gute mbega ari nabo munyesha makuru ijwi ryanje ziba rimeze gute rero agasanga indirimbo z'Imana geshira mu majwi yanje rero umva arazikora akazi kanje arazikora akazi nkunda cyo tuma agerageza kushigikira n'ura muri iyo yihagarari yarindiye meze gukora interview tugende okay Fanny akabazo kanyuma wagarutse mu Burundi ama interview ugiye gukorana n'abarundi wibaza yuko azotuma abaririmbye bo hanze cyane bo iki kibazo ndaza kukigaruka ko mu gusozera ariko akabazo nagira mubaze na cyane hari imiziki y'abarundi yakuriye ngaho twara muri Tanzania bayakiriye gute of course mwarabonye n'ikiganiro nakoze kuri RFI nje natwe indirimbo zo muri Tanzania zo mu Burundi indimbo 30 ndashimiye abatanzania cyane ndasubira ndabashimiye cyane ekamenda kavuga no Kiswahili wa Tanzania ambao mnatufuatilia kupitia Buja Hit TV online nashukuru sana kwa support yenu ambao mmenionyesha gisi gani Afrika tuko wamoja na tusapotiane nashite muri Tanzania ndarondera umuyobozi wa Clouds ni radio mwese muzi twese tugenda na application tuyumviriza ni radio izwi cyane muri Tanzania yumvirizwa cyane ndavuga ati iyi radio ndayirondeye ndashaka kudufasha muri promotion y'indirimbo zacu ntwaye indirimbo 30 indirimbo 30 nagiye mbona je ko ari indirimbo zikomeye nyerenga mu Burundi zinyisha zabaye amahiti zakonzi n'izindi cyane gose ndazitwaye baranyakira barazumviriza baravuga ati ngo tukwereke ikintu mutazi mu Burundi aba producteur banyu umviriza iyi sound baranyumvisha indirimbo imwe umviriza yindi difference numva je sindi mu producteur nivyo kujyanyura amajwi ntavyo mugabo nama beat kugenda yumva narumva ko hari difference kubashize ku ntuze yabo so naciye mbona yuko ari ikintu tukiye kwiga naco nyene ukabura umuririmbyi ufise ingabirano ntiwirukire muri izi studio zo muri quartier ngo umuha 30-40 ngo aragukoreye indirimbo yani ngo uravyutse ngo numva ngufise umuzuka wo kuririmba numva ngufise ngo mudi yo kuririmba ukashija muri studio mu proletariat munsi nyana kayiguhiye indirimbo yawe ngo uraheze ngo ndahejeje oya vrem
ukaba ufise ingabirano ni witonde utumurondera ikesi ushemwe ijana warashaka ufata umwaka wose ukamara gukwiza amafaranga batingiye kurondera studio kuko ari aba producer nga mu Burundi bazi ko bakomeye bakoreye indirimbo abaririmbyi benshi kandi indirimbo nziza mera umva ukwiza amahera kugira ushobe kugenda ku muntu yavyigiye agufasha nk'umuntu afise iyo ngabirano agufashe gukora indirimbo yawe rero bamaze gutora 8 muri zo ndirimbo 30 batoye indirimbo 8 yes ngira imwe muri zo 20 banteranyije kuko gituma ntozivuga bazozumva ku maradio kandi iyo bazokumva zishamenya ko ari Fani yayitwaye kuko abashinga turafise application ya Clouds FM ntibumviriza indirimbo bakumva ati indirimbo yavuze bazo ko ari Fani yayitwaye kuko sorry igituma nashaka kubivugira ngaha ni kubera nta mafaranga y'umuririmbyi numwe mu Burundi nagiyeko nta nijana umuririmbyi numwe mu Burundi yampaye ngo Fani ariko Fani baragusengeye ikindi ndi muri Tanzania nta nuwampaye namaze yo kundwa ngo mu Burundi oya rero bose ndabakunda bose nkeneye ko batera imbere kuko hatembeye umuririmbyi w'umurundi agiye gukora concert muri Tanzania cyangwa akaja gukora concert mu Buganda bazovuga uzajyanye mu Burundi kubande kuba Fani kubande kuba Buja Hit kubande kubakana akumva deja igaruka ari Burundi cyo tubaje navuze ati ntazo novuga mugabo bakazokumva bazwi ko tawundi azitwaye DJ Fani plus 257 abarimvyi batatu basanze bazwi sana b'abarundi muri Tanzania narakoze ama interview ari kuri DJ Fani 257 TV abarimvyi bwo bagaruka narumiwe rero haguma garuka Farias haguma garuka Satibina Natasha abo gusa amarero nkabanzi ko mu Burundi dufise abaririmbyi benshi tubashobore kandi bashoboye yuko ko bakora sana cyane kubera biboneka yuko badasohoka turiboshe yani warumukije mu giswari bavuga ati turarizika amapema yani tutoshaka kirikare turabona ko bikwiye yani turabona ko turaraba ibintu birakwiye oke ntibabikwiye abo bana baririmbyi nagumye nva interview n'umugenda mukaraba na interview yaguma garuka bavuguma bavuga amazina nyene kandi tuzi ko hariho Burja Music Award yabaye hariho aba meilleur rappeur de l'année babaye mugabo ugasanga nta numwe abazi hariya urumva rero ico kintu ni kintu gusaba abaririmbyi barundi bagikorereko akanyoni katagurutse rikamenya iyo bweze kandi nkwakuzi ubushushe iribaga ko nuboze buryoha ntitubone ko twashitse twakwiyoyaye wakoze nka concert tufate nk'amafaranga ivuga ati ndakwiye mu mafaranga nubwo tugana n'indege hari imiduga rero takwa rihatakwa ugende wibranche uvuga ati je n'umuririmbyi mvuye mu Burundi babone ko nako kigoro ko kuva mu Burundi wakagize I swear uzazokwakira ko nanje baranyakiriye kandi hari umuririmbyi gusa bavuga ati uyu muntu yarinze ava mu Burundi akaza nuwo gufasha eze kumfasha okay turasoze ikiyago cyacu Fani urafite umuryango muri Tanzania oya je nta muryango fishikiye nashikiye muri hotel mu cameraman ndamushika muri hotel ndibaza mwarabikurikira igihe cyose semaine yose muri hotel 14 ndi muri hotel amafaranga yose uburyo wari wabutekanje bien nikintu nari mfise nari nateguye kuva kera nama niyumvira nabana mbabazwa cyane no kubona uburundi Fani ngo muri Tanzania bari basana nivyo usamaye asha ni namaroro usanga yagurutse nivyo ico kintu naco nakwishira kuko je nibigeze banyiba okay félicitations Fani merci sana kukiyago duha ndashimiye cyane abakunzi ba Buja Hit TV ndabakunda mwese nkaba ndabatumiye ejo kuwa gatanu itariki 23 z'uku 8 mu 2019 duhurire kuri CCF ni muri ville impande ya Regideso ni sabukuru yaje y'amavuko turyoherwe twifotoze dusangire abo twirukana kera mwese ndabatumiye ndabakunda cyane guys yari DJ Fani ikirori cyo muzokibona kuri Buja Hit TV murazi ko dukorana sana okay by the way ndabashimire sana Isaac Classic kuri MyC ndabakunda sana Jenna Fani ati ciao ciao